je nukuri nje kumuyaniza Akes ko numva ibintu byose avuga ni vy'ukubesha naje agashikirwa kantuka atakintu ndamugira Sauda huye n'ibibazo vyinda ndavyihanganira nta n'umunsi numwe yambonye nje kumurondera cyangwa kumugira Akes mupangire Sauda cyangwa kumugira Akes ati mufashe Sauda ariko ubu rero hageze igihe Akes jewe nimba nyica nimba rije ndamwica nimba bigenda gute Akes amvire kumwana ndamwiyame amvire kumwana azoba koze nico ndikiraje nyene ariko ndaca kuwa mbere natanguye guca kubanyumba 10 niho ntanguye guca ninabona binaniranye nuku bajeje intwaro batunaniye ndajayo si Sauda muburana ndamuburana je nyina wiwe nandekera umwana ntasubire kunshira umwana kuri TV cyangwa kumuvuga nimba ari imara yakoresha umara yakubera urya mwana wiwe yamutwajije inda abeho umugabo muzima ntazi sabuni ntazi amata y'umwana urya mwana gikarto y'ibihumbi 75 umuntu gwizibiri abahejeje umwana yaradushize mpaka mina kwa maskini juu ya Akes yaro yake mbana shindwa kunitumikia mtoto anitokea kumtoto na kata sitaki ndamwiyamye ntasubire kunshira umwana kuri televiziyo kandi agasubira je Akes aniuwe vitu nataka kumatana na Akes anyichi nasema juu yaro yangu kuniuma anampa umalaya juu ya nini wewe umalaya shaga mshika cyangwa no mufata nkambyanyere ku mara ya Sauda kora yobuma Akes mu misi yazina yuko koresha umwanya yahawe amafaranga na Akes Don kugira ngo aze gucafuza Sauda chef kamera koresha umwanya ari koresha umwanya asigaye afise moto ntazi no kuyigendesha arugamye shup ya nabwa bwanwa yabumoye koresha umwaje ku majambo y'amayivuga kiyemera sana umuntu umugabo je musaza wa Sauda kandi mvuga amajambo nitonze nk'umuntu w'umugabo nkuko yabivuze mu kiganiro nanje nuko ashoboye kukivuga je unuso siniga sindi umunyeshuri musaza kumva ati je ndit pray tuzokwandika n'amasezerano nkabimwe basi baragira n'ujya na famba bakandika ivy'uwabo uzobabara akagira ico aba azimenya nimbere y'ubutungane urumva ati ibintu tuzotwagiza amasezerano nava navyo gukwirikirana azimenya kimwe uko kiriko kiragenda Pax ni mu mvura ariko yavuze ati aho bija hose turakora akanyamuji Pax 20 usikate murabona neza yuko binjiye sinzire yuko bizakunda yuko twinjiza amakamera 20 Pax kuya why Pax we vai nga Akes nguyu munkundire manzi ndabaramutse cyane ndabifuriza amahoro y'Imana ashobore kubana anam nyuma y'igihe kirekire ariko turakora ibikorwa uko biri kose murabona yuko twamaze kugaruka kuri terre turiko dushaka kugira ngo tubahe amakuru menshi agiye atandukanye kandi yizewe abatwizeye nituzobamaramaza abatwizeye bagakurikirana ikinyamakuru cacu tuzokora ibishoboka byose kugira ngo mugume muryohewe cyane gose abariko barambaza ikibazo c'abamama mwabonye nakoresheje ikiganiro bariho nimero za telefone nazitanze uwo bifuza bose ashaka kutwandikira inbox kugira ngo tubamushikane ko guys muri kano kanya rero ndi neza na neza muri commune Ntahangwa mu Kinama aho navuga yuko umuririmbyi azwi ku izina rya Akimana Espoir benshi bazi nka Akes Don asanzwe abaye murazi neza yuko ari umuririmbyi aheruka gukora ubukwe atanamezi 2 arahera ariko numwe mu bantu bavyaranye n'umwigeme azwi ku izina rya Sauda Sherto asanzwe akora kuri live 257 ariko ivya Sauda na Akes musanzwe mubizi neza induru zahaciye mwarazibonye muri kano kanya rero bivanye n'ibiganiro Akes Don amazimisi ariko arakora byo gucafuza Sauda umuvyeyi wa Sauda mama wiwe nabasaza bo bavuze ati uko biri kose turagiye kwihaniza Akes
avyoroheje biroro aside mu ngumu dushira mu migere agurutse hejuru turamurindirira hasi agiye hasi turaduga hejuru right now rero ndi kumwe na mama wiwe ndi kumwe na basazawe bari neza na neza kwikaburimbo imbere ya portail yaho Akes asanzwe aba je rero guys ngoma ndabavugishe mpamagawe kuri telefone uko nyere bambwira ati Ivan harabavye jewe rero ngoma ndabavugishe gatonya gusa kugira nshobore kumenya ikibazo gitumye bashika muri kino kibanza nico baje gukora peut-être tushobore kubereka show parce que Akes numwe mu bantu batigera birengagiza inkuru bayibonye twe natwe yaratureze inkuru ntitwoyirengagiza twayibonye boss ndakuvugishe gatonya nta kibazo umeze neza rero take 5 kwanza uraho boss makuru yawe meza ufaniki na Sauda numukuzini usanzwe bakuba Sauda nyene no waje kumufasha urugamba gusa naje kumufasha mu rugamba gusa witwa gute Christian boss vipi safi uko bien safi uri musaza wa Sauda direct yego kwa nini mko hapa Sauda kwa ngaya hiyo bonongo ni Akes hiyo bono na ni buffet ya hizo buffet wangu hapa imeze gute none byabahereye kugira ngo mumve yuko moza kumuraba Akes none uretse kubona ibiganiro amazi y'isakora mutagure umwe wese azasukura akorera hanyuma tube nari umwana bisigura ubukene oya kirageze muze murakubura isoko ubone hasa neza ego intande twazitumara agasanga abantu bagwayikorera ngo nibiki mugerageze ndiko hanaje nico wapi na tuje kumvikana nawe gusa ntabwo tuje kumutera gusa ashatse induru yoba kuko nakinanirana kumvikana nawe mu buryo bwahe boss areke gusa bige biganiro byo gucafuza Sauda kuko twabirambiye sikuvuga ngo tubuze ingufu tubuza amahera tubuze iki navuga ngo aratunze sindabibona ko aturuta amahera gusa nagende buke kuko nawe yenyene ndabona byohindukiye ko amaze kurengera akararengera akaraburira umunindero kuko nk'ivyo ashaka ngo bamurerere umwana amwe ari umugabo naje ntararongora nkiri muto nyamugasi nyumva ko bonderera umwana ari umuntu w'umugabo nkakujya arekere kumucafuza kumuvuga nabi kuko natwebwe twashaka twumuvuga nabi hari amajambo menshi yagiye araba inyuma yo kubyarana na Sauda yuko Sauda ari umumaraya yidandaza yuko Sauda ari umuntu adashoboka afite ingeso mbi byinshi byaravuzwe kuri mwebwe nibyo byo bitumye muza kumwihaniza canke hari ibindi bintu yagiye aracishamo bitabaryoye nivyo birimo hakaba n'ayandi yagiye arongereza muri biganiro amazi imisi akora byo kumuburindira gusa nivyo birimo nyene none ko muje ngaha amutashoboye kuja kwitura ubutungane nimwiyumvira yuko abajeje umutekano bashobora kubibona nkaho umenga mwateye umuntu canke like mubikode mu nzira itari yo boss oya ubu mbere yuko uja kwitwara ubushika kwizona umanza kwanza yuko gushika kubanimba 10 amarika kenda gaduka buke buketa pare tatu nishobora gushika ugenda ushoka ngo ujaye oya Sauda we katashoboye kuza kandi ari we yegwa n'ikibazo oya uwe twamayagume muhira yagume twe turaja kuvyimarira kubera ko afsagashavu kenshi uko biri usanga mubwiye nabi canke bashwanye kuntu cyo twatuma adwihutse mu minsi yeze narumvise yuko koresha umwanya yahawe amafaranga na Akes kugira ngo aze gucafuza Sauda shirt kamera koresha umwanya ari koresha umwanya asigaye afise imoto ntazi no kuyigendesha arugamye shupu nabwa bwanwa yabumoye boss mu minsi yeze narumvise yuko koresha umwanya ashobora kuba yarahawe amafaranga kugira ngo ashobore kuza gucafuza Sauda ni mu bintu byacavuze Sauda ndetse aranashama agashavu yuko agiye kuja kwitwa byahavuye bigenda gute ko imvuga itabaye ingi koresha umwanya yaravyumvise baramubarira gusa cyasaba imbabazi nzashatse ko bigishika kure ariko mu kiganiro twakoze koresha umwanya yavuze ko atazopfa asabye ikigongwe Sauda kubera ko abona koresha umwaje ku majambo y'amayivuga akiyemera sana umuntu umugabo je ne musaza wa Sauda kandi mvuga amajambo nitonze nk'umuntu w'umugabo
kosha umwana mimba ashaka ko yanumva afite amajambo menshi amurenze n'umuntu yigira wa mata muhira we yaranse no kuza je ndisabiye indasi oya je ndisabiye vraiment muri indasi ndabibabwira motari muramanyisha makuru bazoza baduhana stage je nabikosha umwanya dushira hagati hanyuma dushiremo mukubitane je ndamu ewana mugwane baduitera kandi biciye mu mateko kama jewe ni nababara na bintu by'amajambo byo kubati ngo cosmos iki nibiki je nzo kwimenya nivutse chakumamaga nu ewana Mr. Kipcha mayoni na nini kwa maneno yake ashindaga nasema maneno fo nubu nyene ngo abanyira kuri akavati cyo turavyemera uvuge kugira ngo yes wajaniza na imja majambo yaba uti rero je koresha umwanya nkeneye baziba duhetere kugira ngo ndamukosora kugira nejo nubundi nazoza abandanya avuga amajambo nta nivyo kumuhanura wowe ukeneye nabindi we ntiyabishaka ko tuzohuza nashaka ko tuzohuza ashaka ko tuzohuza sava me gusa je nta kinini yisabiye nico cyonyine nuko ndinganga namubonye sikubati ngo ndamutinyike parce que koresha umwanya yagiye aravuga yuko Sauda ari we yamwubatse kandi Sauda atacari ico no mu kigano twakoranye ejo yavuze yuko Sauda basaza ba Sauda ata muntu numwe nubwo boterana yo mukora ko ngo aramukubise kuko we yo bashobora kigano twakoranye bro Jesse nkunda gusa gutera amajambo gutuma umuntu wa nibibi vraiment ko to umuntu wa niso gusa cyo gusana nisavye ati nkuko yabivuze mu kiganiro nanje nuko ashoboye kukivuga je unuso siniga sindu umunyeshuri mutazo kumva ati je ndi pray tuzokwandika n'amasezerano nka bimwe basi baragira n'ujya na famba bakandika ivyuwabo uzobabara akagira ico aba azimenya nimbere y'ubutungane urumva ati ibintu tuzotwagiza amasezerano nava navyo gukwirikirana azimenya finish kabisa nta kindi faxe fashani mapira yari paraganje hapa nkore bisanga abona neza yuko aje kwihaniza Akes Don kugira ngo imvugo azarakoresha imvugo mbabarira amatwi canke bibaye ngombwa ave ku mukobwa wiwe areke kumuvuga ati kuko kuva na kera byinshi baravyifashije byari bigoye namureke abe amahoro mu masaho ndakuramutse cyane sawa yambaye mumeze neza turashima poleni sana nishapo muri mu kwezi kweranda ariko mwaciye mushigirwa n'ikibazo nk'iki ndazi ntivyoroshe kwakira ariko mwihanga yego nishavu n'akantu n'inzigo mfise n'ibibazo biguma binkurikirana ku mwana wanje by'ukubesha Mama Sauda yaciye mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye kandi byagiye birakomeretsa umutima wiwe ndetse n'umutima w'umuryango wiwe ariko igihe cyari kibaye kirekire mutarakora kino gikorwa cyo kuza kwihaniza Akes Don ico baca bateye kuza kwihaniza Akes Don muri kano kanya n'igikimama je nukuri nje kumuyaniza Akesi ko yanumva ibintu byose avuga ni vy'ukubesha naje agashikirwa kantuka atakintu ndamugira Sauda huye n'ibibazo vyinda ndavyihanganira nta n'umunsi numwe yambonye nje kumurondera canke kumugira Akesi mupangire Sauda canke kumugira Akesi ati mufashe Sauda ndafata amakuba yiwe yose ndayaheka kubwa Sauda kwinjira mu bitaro kira misi yose nadandaza restaurant ndatinda ndahomba umwana yinjiye mu bitaro namutelefone kabiri Akesi ndungikira amahera ntekinjya z'umwana ngemure Sauda ari mu bitaro umunsi umwe andungikira ibihumbi 10 ndateka ivyo bihumbi 10 ndagemura kwa muganga bibaye ingomba kuba yumva ko agiye mu bitaro ntaze no kumuraba ntarungike na ratio yiwe ndavyihoza nkoresha umutayi wanje wose urahera
umwana wanje ndabona arakiza ndyama kusima indwi yose umwana yafashwe n'inda Akes atashitse ndavyihanganira ariko ubu rero hageze igihe Akes jewe nimba nyica nimba rije ndamwica nimba bigenda gute Akes amvire ku mwana ndamwiyame amvire ku mwana azoba akoze nico ndamuhiga ko gusa hari abantu benshi baca biyumvira ati kubera iki mama Sauda atashimye kubijana mu bajeje umutekano yashimye kwishikira wenyene. Nashimye kwishikira jenyene ariko ndaca kuwa mbere natanguye guca ku banyumba 10 niho ntanguye guca ninabona binaniranye nuku bajeje intwaro batunaniye ndajayo si Sauda muburana ndamuburana jenye na wiwe nandekera umwana ntasubire kunshira umwana kuri TV cyangwa kumuvuga nimba ari imara yakoresha umara yakubera ryo mwana wiwe yamutwajije inda abeho umugabo muzima ntazi sabuni ntazi amata y'umwana ujya mwana gikarto y'ibihumbi 75 mu ndwi zibiri abahejeje umwana aradushize mpaka mina kwa maskini juu ya Akes yaro yake mbana shindwa kunitumikia mtoto anitokee ku mtoto na kata sitaki ndamwiyamye ntasubire kunshira umwana kuri televiziyo kandi agasubira je Akes aniuwe vitu nataka kumatana na Akes anyiche nasema juu yaro yangu niuma anampa umalaya juu ya nini wewe umalaya shaga mshika cyangwa no mufata nkambyanyere ku mara ya Sauda kora yobuma Akes sinshaka n'umwana wanje ndamwiyamye kuvuna umuzi ngomba tugerekerane mina Akes turabe hari n'amajambo amazimisi avuga ku mateleviziyo yuko ntuka ngo je ndi kirofa ndamuvugiye umwana wanje ku TV akambwira ngo je nta bwenge fisi ico cyonyene yero nkico andi Akes ariko ego biraza guhera mama pole sana biraza guhera ariko ni byiza yuko agaragaza agashavu kuko mama mugize neza ko hari abantu badukurikirana hariya akumbure Sauda bo bamuhiyindi shusho ariko birinze biza mu muvyeyi nka wewe ahumuye yataye umwanya wiwe kumbure baraza kubona yuko iceyi bambika Sauda yuko atari ico afata umwaka yakoze wiwe afata umwaka yamuteye inda atanikana 2,200 umwana atani pampers 1,100 namutelefanye gatatu umwana kushika amezi 9 n'umunsi yaguze amata gatatu naze ndamugire Akes ari je ndamutelefone ati mufashe umwana arayararira Sauda n'amahera kugura amata fisi igopo gatatu yaguze harayande 1,90 ndatinda namugira nufata ishavu nimba yakublose burabicisha wanje cyangwa ubizana ubihe n'umwana mu ibarabara ati twarira umwana amata urabe ko umuntu yanga aho hose nariko namugerageza Akes kugira mfashe gufasha kurera ujya mwana none amuhiga kwiki ubwo busuma ntarafatwa nimba yarabugizwe busuma niyo yabumwigishije ntaco ariko kandi mu misede twarumvise Akes don yuko ashobora ko yaratanze amahera kuri koresha umwanya kugira koresha umwanya aje kumuvuga nabi biri no mu bintu byabateye agashavu mushaka guhamagaza koresha umwanya kugira ngo uko biri kose mu mushengeze guys bakunzi ba About Media tugiye kwa Akes don urana yuko ari mama Sauda hamwe na family yiwe harimo basaza biwe bagiye kugira ngo bashoye kuyaga na Akes don kugira ngo bigende neza ugumana natwe rero About Media turi update turaza kubaha ikintu kimwe uko kiriko kiragenda Pax ni mu mvura ariko yavuze ati aho bija hose turakora akanyamuji Pax twene usikate murabona neza yuko binjiye sinzire yuko biza gukunda yuko twinjiza amakamera twende Pax kuya why Pax we vai nga Akes nguyu Kakwa sio kitu kizuri. Deu ico narinje bivanye n'ibyo bakora bakoze akazi kamwe bose n'abajournaliste n'uyo nyene niyo yamugishije nako kazi ko bujournaliste aha nta bintu birebire